Nizere ko muguwe neza aho muri hose. Ni DJ Fun Plus 257 TV. Nkuko muriko murabikurikirana muri no misi ndi muri Tanzania aho nagiye gukora akazi kanje ka misi yose kuko kubaronderera abaririmbyi bagezweho, kubarondera inkuru nziza zigezweho nkuko mubikunda. Aho nari ndiyo narapostinze ifoto kuri Instagram yanje DJ Fun 257 cyambona rero umuntu ambwiye ati nanjye ndi muri Tanzania turonderane. Ngize ndamurabe nsanga n'umurundi w'iwacu yondi nawe ubona bavuga nti suwundi ni John. Reka ndamuhe kazi ndakuramukije John. Mwiriwe urakomeye. Ndakomeye cyane. Ndishimye kubona duhuriye mu gihugu cya Tanzania. Tukaba twese turi abarundi dushaka kuvuga ikirundi impande y'abatanzania. Ni byiza cyane. John kuvushika ngaha muri Tanzania wimva gute? Muri Tanzania ahantu maze gushika before na ahantu nkunda cyane hameze neza. Numva ni bo cyane gose. Nico kimwe no mu Burundi naho nyine hararyoshe. Uri Murundi mugabo wibera muri Australia. Ariho waheruka mu Burundi aho wamaze igihe kinini and wabufise launching ya filme yawe Cops Enemy ikazoba itariki 18 kuri Source DDL. Beshi murahazi ni kushitwara niyo nkabwira muze kumushigikira muze kumufata mu mugongo. Aha turi muri Tanzania aho nashoboye kuhura nawe hamareka bayagire vishi kuri Cops Enemy kugira mwitege ivyo muzoza kuraba itariki 18. Itariki 18 tuzosora iyo film yitwa Cops Enemy. Iyo film ya Cops Enemy twayikoreye muri Australia. Yadutwaye imyaka 3 n'uburyo bunini cyane bwa tuyikora iyo film. Abantu bose bamaze imisi bayirindiriye bamenye yuko twafashe yatwaye umwanya muremure cyane gose kubera twashatse ko tuyikora neza cyane. Aha nko muri Tanzania cyangwa mu bigo byo ngaha muri East Africa usanga hari abantu bakora nka film indwi zibiri indwi zitatu ukwezi ukabona film yasohotse. Ariko twavuze ati iyo ifilm uyinyarukize uyihutije cyane usanga n'ibintu bivuyemo atari ibintu biboneka cyane biboneka neza cyane. So twaciye tuvuga ati reka dutware umwanya wacu kugira film tuyikore neza izosohoke isa neza n'abantu bazoyikunde. Kubera urabona kuva kera twarakunda film cyane gose za Kanumba kubera yazikora neza yatwara umwanya akazikora neza. Ariko igihe amaze kwitaba Imana ifilm nziza ntizasohoye gusohoka ngaha muri East Africa isoko ricarirapfa. Rimaze gupfa ucusanga abantu bari muhira bakorora nk'ifilm zo muri China zo muri Korea zo muri India. Hama twarabiravye tuvuga ati ntidukwiye kureka isoko rigume rifa. Twebwe nyene niho tugica kandi twebwe nitwe dushobora kurigarukana. Reka dukore ikintu cy'akarorero ifilm y'akarorero nziza cyane tuyifate umwanya wacu tuyikore neza. Nico twatse tuvatire reka dukore film yitwa Cops Enemy. So itariki 18 z'uku kwezi turabatumiye muzoze kudufata mu mugongo. Turabarundi turabavukanyi kandi iyo mufashe umugongo ivyi wacu bituma dutera imbere cyane gose. Nibaza ko muko muramwumva ikirundi kiwe no vuga nti kirimwo utwatuzo. Kirimwo utwatuzo twishi tukaba tujya naho tudakenewe. Mugabo ni kumutahura gazi n'umurundi yavukiye mu Burundi agenda mu makungu afise imyaka 2 mugabo gushika n'urumva ko kirundi atacibagirwa guma kivuga. Ari abandi bamaze kugera handi uzabumva bahindi ni nkuko kiwanda ashita muri Tanzania ntangiye guconga unajua nyinshi. None mbega John ivyakugoye kugira ushobore kuronka bawe Masepeto babona bagerageje kubona ba Ezekiel kugira ubashikane muri Australia vyagenze gute niwe wimenye uburyo cyangwa urafite abagusponsoriza? Ndafise abonita aba investor aribo basizemo amahera yabo kugira akazi kagende neza. Akaba harimo abantu nyene bamwe n'abarundi. Ndabashimira cyane gose kwanza ngenda bavuge n'amazina kubera baramfashe cyane. Harimo umuhungu witwa Guillaume akabona undi sister we yitwa Fanny akabamo n'undi yitwa Fanny jewe cyangwa kuna hiyo. Numu sister yitwa Fanny aba muri Australia akabona undi yitwa Jean Bosco, Grace Nkunzimana, Jimmy n'abantu bamfashije cyane gose ndabashimira cyane. Wema Sepetu ntago twamutwaye muri Australia ya ivyiwe twabikine ngaha muri Tanzania. Anti Ezekiel na nyene sini ziwo zabere ngaha muri Tanzania. Ariko umuntu twatwaye muri Australia tugakinirayo yari Van Vika kwa yarafise amasini menshi cyane twagomba kwakinira muri Australia. No kuvuga sini ziwe yari ngombo zibere muri Australia. Niyo twaje muri Australia.
nibaza yuko muriko muradukurikirana jewe na John Orovu Murundi aba muri Australia yakinye filme yitwa Cops Enemy aho muzoza kwishigikira ndasubiyemo kandi itariki 18 kuri Source du Nil tukaba twahuriye muri Tanzania no babwira guys itariki 16 nzoba naho nyene nagiye kumushigikira aho bita muri Man City niho nzoba nibereye ubwo rero muzokurikirana ibirori bicishije kuri DJ Fine 257 TV ntacyo ntakora kugira mba nanyeshigikira abafise ingabirano nk'izizi wiwe umwe wese afise ingabirano ndamushigikira nkavuga ati reka ndamwegere kuko rero byashitse tugahurira muri Tanzania navuze ati reka nubundi nawe dukorana ikiganiro kugira mube buravyitegurira cyane ivyitariki 18 kuza kumushigikira ndazi ko muri Tanzania zo hari abantu benshi so ifo ko mwerekana no ko no mu Burundi naho nyene dushigikirana muze muri benshi kugira bashoye kubona yuko mu Burundi dufise ico bita ubumwe cyane cyane hama akajambo kanyuma woshikiriza ko dukukirana John nobwira abarundi mwese muriko murumviriza muriko mararorera ino video ya DJ Funny mubanze mugire kwanza subscribe mu supporting mukunde vy'iwacu dukunde vy'iwacu kubera DJ Funny arava mu gihugu ca Burundi akagenda muri Tanzania kugira abazanire inkuru zivuye mu mahanga atandukanye so ikintu nciza yo ubundi atange nagira kurumviza bero navuga so ntimuntu wenge cyane kirundi ndagerageza urumva so ubwo uragishoboye nibaza yuko uri wa mbere kuko benshi ndabazi abagiye mu za Rwanda inyuma y'indwi zibiri gutaza batangiye gushamo nzagira gute okay mukunde vy'iwacu dukunde vy'iwacu to supporting each other subscribe kuri channel ya DJ Funny itariki 18 tuzobonana murakoze cyane imana ibahezagire okay hama itariki 16 naho nzoba niyashitse mu Man City akamfasha yamaze kukama niyo nzoba nibereye kugira no nyenda mushigikire ndafate mu mugongo hama mukaba ari ico mushaka kubaza murashaka kumurondera kuri Instagram yiwe reka yibabwira Instagram yanje ni @John_K Facebook John K verified inamba zanje nazo ndabaha zibisujya nyene nizeye ko mwagiye tuzasubira kandi ndabakunda cyane guys